Bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga BM4 Plus, reka ndabaramutse ndanabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu c'uno musi w'igenekerezo rya ndwi ukwezi kwa gatanu uno mwaka turimwo w'2025. Hari abantu benshi baguma batwandikira badusaba amakuru na cane muri Kaziba. Turaje kugira ngo tuyabahe, ndetse si muri Kaziba gusa, turaza kuja muri Ruwinja naho tubabwire ingene situation zifashe na cane ku mirongo y'urugamba. Muri iki kiganiro turaza gukosora agakosa gatoyi kabaye mu kiganiro twabahaye ku musi w'ejo, cane ku bwoko bw'abanyamurenge. Hari ikiganiro twabahaye y'ivyari vyabereye muri teritwari ya Fizi hariya hejuru mu Minembwe. Rero reka ntangure nshimira cane wewe wese udahengeshanya kutwereka urukundo. Nizere yuko uguwe neza aho uherereye hose. Uwiteka akomeze kubahezagira mu vyanyu no mu bawe. Singomba kubicisha amajambo, murabizi simba ndumwe ku mwakino kiganiro, mba ndi kumwe n'umusisangozi kugira ngo adufashe tubashe gutahura ibi canke biriya mu buryo buramvuye. Ariko nituko muri studio yampaye ubutumwa, reka ndabashiriremwo na cane kwibi nari navuze mu ntangamaragwa n'umusasanguzi. Kandi ndamuramutse ndanamuhe n'ikaze mu kino kiganiro cacu c'uno musi. Amahoro cane bwana journaliste, ndongiye kukuramutsa, nizera ko umeze neza mu kazi kawe, ndanakwifuriza kuroranirwa mu vyo urimo vyose. Reka nce ndamutsa kandi n'abadukurikiranye aho bari hose mu mpinga itandukanye y'isi. Nizera ko nawe ubwawo bakomeza kumera neza ndetse n'ibyo bikomeza kugenda neza. Bwana journaliste, ndakurungikiye buno butumwa kugira ngo tuganire ubwa mbere ku ifatwa rya Kaziba hamwe n'imigwano iriko irabera muri Ruwinja. Ariko imbere ya vyose ngomba kwanza nshimire by'umwihariko umuntu wahejeje kumpubura aho yariko arambwira ku gakosa twavuze ejo mu kiganiro. Mbere ncingirwa ko ndanagasaba n'ikigongwe aho twari kutuvuga iby'umuryango cyangwa se iby'ubwoko bw'abanyamurenge, uburyo bari mu kiriyo bivanye n'urupfu ubw'abasirikare babo baguye ku rugamba hirya y'ejo, aho mbere haguyemwo n'umushefu muri bo kabisa yitwa David. Rero agakosa twashizemwo, twavuze mu mihari y'abanyamurenge yashoboye kwifatanya na M23. Hariho umuhari twashizemwo, kandi uwo muhari utigeze namba wemera gukorana n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Umuhari Ngumino bona journaliste, amakuru bampaye yo kunkosora, Ngumino ntabwo namba bigeze bemera kuja hamwe na M23 hamwe na RDF, kuko bobo basanzwe bazi imikorere yaba Ngumino. Kandi bona journaliste, ngo n'umuhari usanzwe uhurikiyemwo abasirikare bakera, abasirikare ukuvuga abakamejeje batandukanye cyane gose n'uyu muhari twigwaneho. Twigwaneho yoyo ni y'abasivile bagiye barabaforme, nukuba benshi babere forme hano muri twigwaneho. Bivuze ko rero iyi twigwaneho na Ngumino biratandukanye cyane gose. Mbere yananciriye ku masonga gato y'amateka ya Ngumino. Burya uyu muhari Ngumino nibo bafashije FPR Inkotanyi cyangwa se igisirikare ca leta y'u Rwanda guhagarika jenoside yakorewe, bivugwa ko yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Urumva ko iyi Ngumino isanzwe ifise amateka menshi yandikishije hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Ikindi kandi iyi Ngumino nyene bona journaliste yarigeze guhangana cyangwa se gutana mu mitwe n'ingabo z'u Rwanda, ngo hari muri 2002. Abantu benshi ngo aya mateka basanzwe bayazi. Mbere mu minsi iri imbere gato
ngomba nzoce ndabategura ikiganiro kugira ngo ndabahe amateka yimbitse y'uyu muhari Ngumino. Ikindi kintu sasa abona journaliste banambwiye ahubwo cananshimishije cyane gose, burya uyu muryango w'abanyamurenge ibintu byabo abantu benshi babivuga nabi kubera kutabimenya, kandi no kutabimenya si amakosa yabo, ni kubera ko dabo abanyamurenge ni abantu bake, ni ubwoko burimwo abantu bake cyane gose, ntabwo ari benshi ku buryo rero ibintu byabo kenshi bitoreka ku mbuga ngurukana bumenyi. Uriko urabakurikira ku mbuga ngurukana bumenyi uzokumva yuko umenga n'abantu bafite amateka menshi, n'abantu benshi mugabo mu by'ukuri n'abantu bake. Hari irindi banga rero yanambwiye bwana journaliste, burya uyu muhari nakose ubu bwoko bw'abanyamurenge muri Kongo bufise ingabo nyinshi mu gisirikare ca leta. Burya igitigiri nyamwinshi c'abanyamurenge bari ku ruhande rwa leta ya Kongo, ni ukuvuga abashigikira leta ya Kongo, usibye gusa ko igihugu cy'u Rwanda gikomeza gushaka kuraba ingene akibateranya. Banamaye n'akaro bwana journaliste, wewe kuva aho utangurira akazi k'itangazamakuru wowe uramaze kumva declaration y'amasunzu, nibaza ko atani urumva n'ijwi ryiwe ntajya urumva kabisa, nta nibeshe nibaza ko n'ifoto yiwe utanayizi. Hariho n'abandi abakoloneli bari muri FARDC nk'uwita Bisogo ntawuzi ndabizi ntakeka, n'abantu benshi aba ntibabazi, ntibazi ko ari n'abanyamurenge. Hariho n'ubundi bita Nyamusaraba, aba bose n'uburero bampaye bw'abasirikare kandi bafise amapete, abakoloneli n'abajenero bari muri FARDC b'abanyamurenge batigera bavugwa. Bivuze ngo rero ni muri ba bantu bakora ibintu byabo bucece, bakora ibintu byabo mu ibanga, usibye rero yuko hariho abo Kagame akomeza ashaka gukorompa kugira ngo bakorere ku myumvire yiwe. Nibaza yuko vuba cyane turaza tuganire kabisa ku buryo bwiramvuye kuri uyu muhari Ngumino, ndetse natwigwaneho tuze turayikompara kugira ngo abantu bazoze barabyitiranya nkuko natwe ubwacu twariko turabyitiranya. Reka rero bwana journaliste twinjire mu kiganiro cacu nyezina, aho ibitangazamakuru byinshi guhera ku munsi w'ejo ku mugoroba byariko bitangaza igaragara ry'uyu muhari M23 muri Kaziba. N'abakunzi bacu benshi bari bamaze iminsi itari mike batubaza ati none Kaziba yoba iri mwonde muri kano kanya. Benshi twarabishura tukababwira yuko Kaziba amakuru twabahaye atakirahinduka. Kaziba yari kiri mu minwe ya coalition ya FARDC, ariko rero ku munsi w'ejo haragaragaye ingabo za M23 na RDF kandi nyinshi cyane gose muri Kaziba centre berekeza ahasanzwe hariko habera imigwano muri Ruinja. Ejo twarahaciye ko ku masonga, ariko niho ngomba ncenza guhagarara cyane gose kugira ngo abantu bumve ingene byagenze hano muri Ruinja. Bwana journaliste n'abadukurikiranye, ejo bivugwa ko abawazarendo aribo batanguje imigwano muri Ruinja, kuko nibo bari basanzwe bafise kano gace, hama aba M23 baza kudeborda muri Ruinja kugira ngo bikunde birukane abawazarendo na kano gace ubwako bakigarurire. Ku bantu batazi neza Ruinja ahantu iri bona journaliste, iri hejuru gato, ni ukuvuga niyo ifatanye, iri kuri periferi y'iyi Kaziba, y'i centre commercial ya Kaziba. Ni ukuvuga usohotse muri Kaziba nko kilometero 15 canke 20 uca winjira muri Ruinja. Rero niho abawazarendo batanguje imigwano kuri uyu muhari M23, kandi amakuru mfise avuga ko imbunda zikomakomeye canke amabombe aremereye yatanguye kandi yavuze akanya gato. Niho abawazarendo batanguje amabombe hama bakoresha imbunda ziremereye, nyuma yaho baca rero babwanzikane no kurasana umusirikare ku musirikare, kuvuga intambara yo hasi ariyo bita infanteri. Barasinye kabisa. Amakuru naronse aremeza ko imigwano igitangura M23
yaratakaje ingabo zitari nke kubera ko abawazalendo barabubiriye babategereye babakupa kurone baca bateramo amabombe n'amasasu y'imbunda zirezire, ariko ngo byaje guhinduka amasaha y'icumi yegeye imbere gato mu masaha amaze kwegera imbere batangiye gukozanya ko bivugwa ko abawazalendo ari bo baciye batakaza cyane gusumba, ku buryo mbere babaye na hopuse gato, byaciye bihereza rero nguvu M23 ari naho baciye batangura gutera amabombe cyangwa se ibiturika mu bene gihugu. Mu kiganiro twashikirije ku munsi w'ejo nako ni mu gatondo twabivuze mu journalist ndavyibuka, aho tutari bwatoze neza makuru twerekanye ingene uyu muhari wateye amabombe mu bene gihugu haza gupfa bene gihugu barenga 174 bagwiriyemwo abagore n'abana bato, kubera ko abakuze bobo abasore n'abagabo benshi bazi bari muri bamaze kwihuza n'uyu muhari wa Zarendo, abandi nabo bari bamaze guhunga. Iyi ntambaro bona journaliste biravugwa ko abawazarendo bamaze kwitakarizamwo abasirikare barenga 24, mu gihe aba M23 nabo mu ntambaro gitangura bahatakarije abashika kuri 37. Gushika muri kano kanya amakuru mfise nuko intambara igikomeje muri Ruwinja, yaba M23 ntirashobora kuhakuramwo abawazarendo, ariko kandi n'abawazarendo ntibirakunda yuko bashobora gusubiza inyuma cyangwa kwegeza hirya aba M23. Nukuvuga intambara muri kano gace iracari imbanye. Reka rero bona journaliste dusabe abadukurikirana bagume hafi, kuko biraboneka yuko intambara yasubiye itoto. Aha ni mu gihe bona journaliste biboneka ko uyu muhari M23 wahinduye strategy kandi wazanye inguvu nshasha. Biboneke kandi yuko uyu muhari M23 woba wazanye abo mu Kinyarwanda bita ngo nabacancuro, aba mercenaire. Biraboneka yuko amakuru tumaze kuronka ndiko ndaverifia, biraboneka ko M23 noneho nayo iriko irakoresha ubwenge bw'aba mercenaire mu buryo bariko baragabamwo ibitero, ama strategy bariko barakoresha, eka mbe n'inguvu ku mafuro bafise ntabwo zikiri inguvu za RDF gusa n'aba M23 canke bamwe baba UPDF n'abandi, harimwo inguvu zindi ziyongereye neza na neza, impressive yuko atari zo ku mugabane wa Afrika. Reka rero tubirindire bona journaliste abadukurikiranye babane natwe mu masaha ari imbere, ukuri kuraza kuja habona, kuko dukomeje gukora amatohoza, turaza kubabwira neza mu idonido, tunabifitiye n'ivyemezo ni bande baje gufasha uyu muhari M23 ku rubuga rw'intambara biyongereye inyuma ya bamwe twari tumaze kubabwira. Muri kano kanya bona journaliste intambara zirakomeje, nubwo hariho ibihuha byinshi nshimye mbere no kubeshuza yaho bari kubavuga ko M23 yoba yamaze kwinjira mu gisagara ca Uvira, bafatiye ku ka video berekanye aho uyu muhari nyene wa M23 bariko barabyina bigina ko bamaze gufata akazi mbere bari muri Ruwinja. Abantu bagaca bafata kajya ka video bakakandika yuko hoba hari mu gisagara ca Uvira. Nagomba kubeshuza ico kinyoma kandi ndemeshe n'abantu yuko muri Uvira gushika magingo aya nta ntambara namba irahaba, nta ntambara irahabera, nta naba M23 barahashika, usibye ko ariyo ntumbero bafise yuko bashobora kwigarurira kino gisagara ca Uvira. Ikindi kandi bona journaliste pardon, ikindi bona journaliste nomenyesha abadukurikiranye nuko isenyuka rya Kaziba, nukuvuga kuba M23 yashoboye kuba yo kwigarurira Kaziba centre, nshaka ndayifatanye na Nyangezi, biravugwa cyane yuko ari akagambane kakomeje gukogwa n'aba ba FRDC, ku buryo mbere amaudio amwe nagiye numva yabene gihugu bo bariko banisabira yuko bohabwa inkoho. Ndavuga ni n'abakecuru wanashaka bumva mu majwi, aba mama bashaje bavuga bati twebwe basi ni mutwihera imbunda twigire ku mafront
bino biraro biri ngaha tubibomore nivyo biriko birafasilita umwansi kutuvogera. Nukuvuga bavuga ko bomore biraro vyose hama bikazokubakwa gushasha intambara yaheze. Urumva ko bona journaliste n'abene gihugu bamaze gushegeshwa ku buryo mbere bo je novuga ko bariko barabona imbono aba FARDC bataragira, kuko nkamwe bijya bibiraro byo bomagurwa ntabwo M23 yosubira koroherwa mu kwiyunguruza no kunguruza ibikoresho bya gisirikare bariko barakoresha ku rugamba. Reka rero bona journaliste ndagushimire, nagusabe yuko buno butumwa bubusangiza abadukurikiranye. Nibaza yuko Imana idushoboje twaza kongera muri studio zanyu masaha ari imbere, tuganira neza ku makuru abariko aravugwa hirya no hino ku mafront, kandi urazi yuko navyo twiyemeje. Ikindi kandi no sinyara bona journaliste nuko ibi byose aya makuru dushikije na muri Sud Kivu bitavuze ko no muri Nord Kivu atamakuru ahari. Nizera yuko rero twasubira kongera tuza akwiyaca hirya no yose yashikiriza abadukurikiranye. Ciao ciao.